Turashobora gutangira kuvugana nubwo tudakoresha umwanya munini ariko reka dutangire kuganira umbwire ibijyanye na Sara kandi ibyo tuvugana byose urazi ko mba ndiko ndabifata amajwi. kandi murakoze cyane. Dutangire kuvugana Kubaje rero. ikibazo Mm. Muri mfise bande kwanza Ramuta muri bande? je nitwa Bukuru Pascal, Mm. nkaba nsanzwe mba ku mutumba wa Gihungwe, komine Gihanga, intara ya Bubanza. Mm. Je mu bisanzwe icambere nahereyeko nuko nabanje kubashimira ku kigoro mwama mugira Mm. kugira ngo mumenye uwuriko ararenganywa, mukagira ico mumufasha kugira ngo atabagwe. Mm. Ico Imana izokibahembere kweri. Mm. Ikibazo rero jewe mfise nuko bisanzwe jewe umupfasoni wanje yaragiye turafata tw'umuntu yari afise nyene twiyungunganya kugira ngo turabe ko natwe tworonka ubuzima. Mm. Yitwa nde? Nduwimana Sara Mm. Arihe? araho muri Arabi. Mm. Yego, hama bimaze kugeraho, ubwo amaze kugenda inabuja yamugerageje kumufata nabi mbere no gupfa akwa gupfa. Mm. Mwaba mwana nakiyaze kuko yaragutabarije kandi nawe icyo ushoboye warakoze n'ukuri, warakoze kweri kuko na audio yiwawe ukuntu mwavuganye byose narabikurikiranye, yarabindungikiye. Mm. Mwarakoze cane. Mm. Rero bimaze nabuja yamufashe nabi, umuntu aragwa gupfa, ariko naragerageje gutabaza, ndagenda no ku kigo camurungitse amucarama kuri ofisi yo ngaha Mucarama. Mm. Nta kintu na kimwe, yaba we yarabikoze aratabaza, nta kintu na kimwe kibaho bigeze bamufasha. Jewe naravuyemwo ndanagenda ndahaguruka ndaja ku kigo camurungitse, deje wenyene ubwiwe atwara kiriya kigo yambwiye ngo Sara, ngo mbega ngo ko muvuga ngo narungikwe mu Burundi, ngo ngo nimugende ngo murondere ngo amahera y'itike, ngo mutabuze itike ngo yo kugira ngo asubire mu Burundi. Ndamubaza ati none iyo umuntu agiye ku kazi amagara akamwanka, nabuja akagomba kumwica kandi akaguma akoma induru hirya no hino, bakoma induru muvyumva, kandi nawe akabataka akagirane. Mwebwe mwaryoherwa mubona ariko arabaha amafaranga, ariko uyu munsi ubuzima bwiwe businzikaye kandi akaba ariko aricwa nabi mubona. Nimubwire ngo agire ico mukora. Tuza aza mwavuga yuko ata Murundi azohoterwa hariya, ikibazo azogira muzomukurikirana, ariko ico mwapfana cari ikibazo carya amahera mutari bwaronke, mumaze kuyaronka vyose vyari biheze. Rero nyakubahwa, nukuri Imana yashize hejuru kugira ngo mufashe abantu barenganywe. Ntabwo ico nabasaba nuko mubandanya n'ukuri mukagira inguvu, mukaraba ko yoba ahantu hari aho kuburya munsi muvuga irya jambo, burya baciye bamukura kurya mu mama yari ariko. Mm. Baciye bamukura kurya mu mama yari ariko, burya nimba ngarurya twarantuze ofisi nyene hariya iyo muri Arabi. Ubu arihe? Baciye bamukura harya bacamujana kwa nyina uwurya nyene, uwurya mudamu nyene yakorera. Mm. Ubu ni hari. Mm. Ubu ni hari, ariko nubwo ahari nta kazi afise ariko arakora. Wembwa yarakoze, urya nabuja yamubwiye ngo nta n'ikingorongoro azomuhemba.
urumva babaye buko No- Imana gusa none itayikorera hewe sa uvuze ngo ariko arakora kwa inabuja, kwa nyina wujya inabuja aho akorera. oya niyo bamujanye Sawa, nta ikintu na kimwe ariko arakora niyo bamujanye bamujanye eh kubera iki none nimba atagiye gukora? jewe rero nanje ga nkuko navuze ati kuko muri musanzwe ari mwe jisho nabonye niwe jisho dofisiye kuko abasigaye bose nabo kwitorera amafaranga Na- nibyo rero je nanje bintangaza urumva ujya atwara ijya ofisi ya hariya nyene muri Arabi urumva ni musaza ujya mudamu None Sara amuvuganye akubwira ngo iki? urumva wavuga ati jewe igisigaye ndica Imana izonkorera jewe nta kazi ndiko aho banzanye aha banzanye aha we sinzi iherezo ryanje uko bizogenda None baranse kumpemba Sara afise ibibazo ibihe none? ikibazo afise Agwaye iki? urumva Agwaye iki? jewe Agwaye iki? sinotahura ingwara yoba yaragwaye noba mbeshe kuko jewe ndi no mu Burundi nawe yari ni kure kuko n'abaganga bagiye bamukurikirana bamuvuye agaca agenda akamukura yatarakira ariko ubu tuvuganye yarambwiye ko ubu arakamitende ariko akavuga ati none jewe narakoze sinigeze mpembwa uyu mwanya n'isaha ndumva mengo akamitende kariko karaza jewe ahantu najanywe nta kazi ndiko mvuga ati jewe umuryango ejo nzoronka n'ibihumbi 10 ndungikira umuryango none jewe ikintu nosaba nuko yoba nari mfise abamvugira bagapfuma bansabira apfuma ntaha nkasubira mu Burundi Mutama, byanse ko bapfuma muta, bandungikira hapo sa sa eh, iyo umuntu agwaye eh ntasabirwa gukora kuko agwaye, asabirwa kuvuzwa. Iyo akize arakora. ego Mugabo umuntu agwaye bakamuvuza agakira acaja ku kazi. Nk'ubu ko wumva yorohewe musaba gutaha gute? Erega gutaha n'amafaranga kandi abahombiye bajya abantu bamuguze bamurungitse. Nimba kandi nawe arakeneye amafaranga. Ahubwo iyo umuntu agwaye mumusabira kuvuzwa, iyo batase kumuvuza ngo asabirwe gutaha. Iyo base kumuvuza urabona n'abanga kubavuza nibo basabira gutaha. Uhora ubona ambasade yagiye kubatora canke n'ibindi nyene by'ubutabazi bagataha na ministeri irabikora. Mugabo iyo umuntu yaragwaye agatora kamitende, ikintu gica gikurikira nuko aja ku kazi. Mwe nka icyo mwosaba rero mu byo tuganira harimo mwo n'impanuro nyinshi gusumba ibindi byose. Icyo mwosaba nk'ubu mwe musaba ikintu kivuga gutya, bamuhe inzu yindi akoremo nta kindi. Mugombye ko ataha naho ivyo wumva yababwiye yuko mwirihira itiki murayiri. None udashatse gukora kandi yatoye kamitende gamuta wumva mudaca mwirihira itiki none. kumuvuza nabuja urumva ko nagomba kumuvuza musaza wuyo nabuja kuko ari wako twari ofisi hariya yaragerageje araza arabwira Sara ati jewe niyaguma gufata ukurumba bakamukwega amatwi bakaburutaza bakamubwira ngo niyurire ngo kuza kubwira hejuru aho umuntu apuyemo serumu bamukuye mu bitaratara nakira umva kugira ngo bamuvuze byose urumva byaranse musaza w'uyo munabuja acavuga ati jewe rero ibyo bikabandanya jewe nzoca ndaba uburyo ndagukora ndabana aho ndakujana uburagumye icyo kirumvikana kandi ni cyiza cyane. ingingo rero umva yaciye afata kubera ajya amajwi yanyu mwaci mugumanye ne mutabaza mucisha hirya no hino yaciye afata ingingo musaza we nyene acaragenda kabaza kumutora akajana ku nyina ya office ariwe nyina wuyo nabuja nyene yakorera. Yego
ubu rero akavuga ati jewe none iherezo ryanje jewe sinzi iyo mugabo bizoherera. je ndumva yuko nk'ubu ubu yosabirwa inzu hama kandi agahembwa amafaranga yiwe n'ubuzima atakindi. Mukoze hama bakamufata neza ntibamucunaguze, kuko nawe iyo yaje ava n'ukuri agateka kiwe nako kakubahirizwa. Nukuri ico nico nakubwira ati nico ndabashimira, kuko mwebwe ico mukora igikorwa gikomeye gusumba mbere n'abayora amafaranga ngo barabarungitse ntibasubire no kubakurikirana. Mm. Yego, nukuri mu muterera kamo n'udufaranga twe yakoreye batumuhembe hama bamuronderere babasindi inzu yokoramo, kuko iyo nabuja atashatse yuko umukoresha yomukorera Mm. guheza bakamuronderera inzu yokoramo, kuko we kabuze mwagiye kurondera burobe. Mm. Yego, ubu rero urumva abayeho uko nico nukuri ndabafukamiye nk'abavyeyi kugira ngo murabe ico gikorwa nukuri mukidufashe, mumufashe kuko iyari nta rindi jisho, kuko twebwe ntidushobora kugendayo ngo twashika kibura amaso yacu ngashike, kibura uburyo abayeho ngo tubimenye tubigire. Ni mwebwe twituye nukuri, kandi ndabituye numva abandi bose babashingira intahe bagushingira intahe ko ibikorwa ukora nukuri uko ibikorwa bihambaye. No, Sara John baza ko Sara twavuganye akambwira ko umenga bamujanye kwa muganga, hanyuma n'umukoresha wiwe hano ndabona ko ndiko ndaribyo twavuganye sa nk'ubunuma gatoya ndamuhamagare unume. أخبرني عن ندويمانا، هل أخذتها إلى الطبيب؟ كان عليها أن تدفع لها راتب شهرين. أود أن أذكرك بقراءة قواعد العمل التي وقعتها مع المكتب الذي أرسلها للعمل لديك في منزلك. يسمح للموظفة باستخدام الإنترنت وتناول الطعام والذهاب إلى الطبيب. شكرا جزيلا. Message ya boss Nduwimana ndayimuhaye kandi yamushikiriye, igisigaye niko turindira twaza kuraba inyishu aza kutwishura, kubera amahanga yase kwitaba wavyumvise. Navyumvise kandi ngana cyo murenza ko nibaza yuko turindira tukaraba umukoresha wa Nduwimana rero mu Burundi ujyaho kuri office je twaravuganye, yambwiye yuko ujya mu Nduwimana adashaka gukora. Ndabikubwire uvyumve neza, burya ikibazo simba nagihereje hajya wakibonye. gukora arabishaka mutabiwe. Reka mvuge mpeze, rindira mvuge mpeze. Nawe ucuvuga oya niwe uri papa ndaza uransumba, reka je mvuge. Jewe ntubona ko nkiri muto uko biri kose sindagusumba ndabizi. Mbo rero yambwiye yuko Nduwimana adashaka gukora, mugabo urumva kubimbwira ntibisigura ko nca ndavyemera. Mugabo yarabimbariye twaravuganye, wanashaka n'ubu no muhamagara nkabahuza ukavuga icyo wipfuza aranyitaba. Yego, ukavuga icyo wifuza kuko yambwiye ati ntashaka gukora. Ikindi nacyo ngo wavuze ko amaze amezi abiri, yavuze ko amaze amezi abiri atarahembwa kandi ngo ukwezi kumwe yaraguhembwe. Nivyo sivyo? oyaye Ntiyahembwe? amaze amezi abiri ukwezi kumwe amezi abiri ararenga, ariko aragomba kwaba amezi yinjiye mu kwezi kugira gatatu, ariko ukwezi kugira gatatu naraguheze. Umva ukwa mbere yarakumwemye nahone kugira ngo yamure, barinze kuja muri office niyo bagiye kuburanira. Induru zaraba induru nyene, sinzi nubwo yozokugisha intuze, harabaye induru nyene, urubanza rwaciye kuri office niyo rwaciriwe kugira yamuhe. nabone yamuhaye yamuhaye mu ntoki. Barayakurungikiye? nabone yamuhaye mu ntoki. Inyishu barayakurungikiye?
yego yarayandungikiye mu induru nyene zirenze kuba induru na borodero yari yayimwimye aravuga ati jewe naje size umuryango hariya jewe nanje naje kugira ngo mpagase kugira ngo nandi umuryango ndawo ujubaho iminduru nyene ziraba induru ziraba induru kuri office no baciye urubanza nukuri narayabonye jo undi yarababwira ati none ko nahejeje ukwezi murabona imisi igeze ni mu membe kugira ngo ndungikira abana nabo bafungure nabuja ngo jewe nani kingorongoro nzoguhemba no none ko wambwiye ko jewe rero wambwiye ko bamuraniye amezi abiri kandi ari ukwezi kumwe wari uzi ko ntabizi sinavuze nakubwiye ko amaze y'amezi abiri mm. yego ntabwo nohakana ivyo nabonye mutama nta naho nona bihera ico ntinya ndubaha imana nubwo nampaganye imana ndayubaha Mm. rero Mm. Sara we akavuga ati Mm. Sara akavuga ati Mm. jewe Mm. kubera mabuja mbona ukuntu acuna akancunaguza nagwara ntamenye ko ngwaye ntamenye ko ngwaye jewe rero nda nimupfume urumva akamubwira ngo bamuzaniye ngo atari yasabye ngo nibo bamuhaye ngo Mm. ahubwo ngo yashaka umuyisilamu bamuhaye umukirisu Mm. nawe umudamu akababwira wo muri office ati rero nimupfume mumpindurira Mm. mumuho yipfuza je Mm. mumpindure mume iyindi nzu Mm. nabo bagaca bavuga ngo ntibikunda kuguma hajya nyene akavuga ati none ubundiho ko ndahaguma n'ubundi atamahoro jewe agigera ijoro akambara gubyuka nagiranya akankwega amatwi agacuba akaburuta abana bakaburuta nanjye akaburuta none ubundi ho ntazongirira nabi mu gihe avuga yuko yashaka atariwo mwamuhaye none Mm. kugira ngo hoho nuko nawe Sara we akavuga ati jewe akazi najyanywe no gukora akazi nari kwemera nkagurisha agatongo narimira kw'abana ese yuko nagiye gukora akazi Mm. ujya deje rero uriko urakimusigurira wagaca avuga ngo byanga bikunda ngo aguma hajya nyene nkamubwira ati jewe gukora ntabwo ari bibi ariko mwebwe nimuvugane na Inabuja nawe akababwira ati nimuvugane na Mabuja amfate nk'uko nanje noba ndi umukozi ndiko ndakora kandi nanje ampa agateka nk'uko nanje data uko noba ndi kose none ubundi ho niyanyica nagiye kuza ngo ngiye kuroberera abana akanyica n'ubundi none wumva inyungu noba ndiko ndunguka ari iyihe icyo kibazo rero muri ofisi ari abo ntibagomba kugira ngo nabo bamwumviritse kandi bumve nabo ko ibyo ariko aravuga ko ibyo asaba ko ari byo Mm. nuko bimeze je no kuri ofisi naragiyeyo ndagendayo ujya avugira abarundi nyene bariyo nyene atanga amaraporo aravuga ati je ntaco ntakoze narakivuze cose ndagishikiriza ariko je ndi umuntu muto ufata ingingo nyezina ni deje amaze gushika yaciye ambwira ngo ni muri hanga amafaranga ngo atahe Sara akavuga ati je gukora ndabishaka ariko ikintu kibazo gihari abandungitse ntabwo bagomba kugira ngo bavugane na Mabuja kibe databuja uburyo nanjye nofatwa nk'uko abandi bafashwa ati none mu gihe ibyo bitabaye uko jewe cyo mbona numva batatoba nkeneye boca baba uburyo andungika muri nkataha ko n'ubundi ubuzima bwababo kandi n'ubundi si wa muntu twakwezi kugeze nzomubwira ati kirobo yiyumvira ndamubwira ati mpemba ndungikira umuryango n'induru turinda kunyinyurana imanza zigacika jewe nahora mbona abandi bari ino nyene bavuye ino bari hariya hageze ko bahembwa Nabuja kiure shebura amahera niwe agenda akayarungika hama akabaza message ko umuryango w'uyo muntu ayo mahera bayarukoye we yamuhaye umuntu naho imanza zirenze kuri imana nawe si umuntu amenye ibintu by'iyo kugira ngo amenye ati mukuru arubika byocu uko byogenda uko gamutama wanje by'ukuri nawe uravye ntabwo wumva ko hariho akabo gahaze ibyo rero akavuga yego agataka riravuga ati nibamvugire kugira ngo je nimba akazi ndiko ndagakora bamenye ujya umuntu amenye ko ejo adashobora kuguma muhohotera kuko zoba yumva ko nanjye mfise abamvugira
umviriza n'ukuri saba umviriza rero gutaha. umviriza rero Yego, yego, umviriza Mutama ukuntu tugiye tubikore. yego, yego, nshaka nshaka mfate ijwi ubu nyene ndarihereze uyu mudeje wiwe, nimba ari umudeje ujya mwavuganye ajya ku biro nyene ubu nyene nshaka yego, urungika ubutumwa ubu nyene ndatangiye gufata amajwi icyo wipfuza ku bijanye na Sara. yego. Ndatangiye urungika audio rero. Jewe icyo nipfuza Regome. nuko icambere by'ukuri yofatwa nk'uko abandi bafashwa. Akazi akora akazi kuko icyamujanye mu gukora akazi, kuko twagurishije agatongo tuvuga ati agenda arabe ko aho turi kuba tukiyunguruza. Kuvuga yuko yopfuma agataha mwe gataha akazi yobandanya akora yotaha, nuko abona agateka kiwe katubahirije. Kuko nabuja wavuga ngo jewe ntabwo banzaniye nashaka, je nashaka umuyisilamu banzanira umukiristo. Nawe Sara akavuga ati rero je mu gihe yo bariko aramfata nabi yitwaje iki, nibapfume bampindurira bamuwe umuyisilamu, je bandonderere iyindi nzu nokoramo. Atari uko nawe bavugane na mabuja kibre databuja uburyo nofatwa nkafatwa nk'uko abandi bafashwa. Nzi ko nagiye kuronderera umuryango, mfise umuryango, mfise umugabo, mfise abana. Habeho mabuja yumve ko nanje mfise abanshigikiye, ko ntashobora kuguma afatwa nabi mu gihe ico mu gihe ndiko ndakora mubahirizwe nanje nk'abako abandi bubahirijwe bariyo. Hanyuma ibyo gutaha byo nakubwiye yuko twabivuze ko nubwo utari kurarungika ubutumwa muri audio urungitse, urumva nawe ushaka ko ahabwa hakora. Yego, hanyuma akabandanya akazi, yego. uwo mukoresha yari yambwiye yuko Sara adashaka akazi ngo ashaka gutaha, hama namwe araho mwambwiye yuko yamaze koroherwa ubu yobandanya akazi. Urumva deje we yabivuze uko urumva Sara yamwishuye mu majambo kubwisha mbona agahinda afise, kuko ibibazo babwira bo batagomba kugira ngo babimufashe, ariko arabibereka bo baguma bavuga ngo twebwe ngo twarungitse amaraporo ngo turindiye inyishu, ngo twarungitse amaraporo ngo turindiye inyishu. Akabwira ati jewe mfashwe na uko mbayeho ndashobora gupfa n'umuryango ntumenye ko napfuye. Rero ikintu gihari nimuvugane n'abankoresha bumve ko jewe nanje ndi umuntu, ejo nanje agateka kiwanje akanyubahiriza, hama je ibikorwa byanjanye bivure. Kuko we wavuga ati ariko urumva ariko aramufata nabo ashatse amubwira ngo jewe ngo nashatse umuyisilamu ngo je banzaniye umukiristo, ngo kandi je umukiristo siwe narondera. Nawe yarageze n'igihe ababwira ati abwira nyene nabuja ati je nimba ntasenga muri isilamu reka data ko numva ari wo muzi wozana kiwe niyinjira idini senge aho musenga, ngo ntibikunda ngo twe nitukwinjizamo ngibyo utarusanzwe gukora, ahubwo gusenga igihari ni gutaha iwanyu. Kandi ikindi gihari ngo utegerezwa gukora n'ubwo burwayi n'ubwo burwayi urwaye utegerezwa gukora ngo reka gukora ngo uri kiziga ngo ni kiziga nicyo kitokora no reka gukora. Ibyo byose nagenda bishikira deje maze kubimubwira amajambo yambwiye aranyishura, abonye ko amajambo amuhumuriza yigeze anyishura, aricyo cyatumye ndabitu. Kandi n'ukuri nanabashimiye ku bintu mwakoze bwa mbere, mwakoze ibintu byiza, ngira ngo nibyo byatumye naho yoba yari nko mu gicokwe mu kinogo, bituma hari n'abantu benshi bamenya uburyo abayeho n'ubuzima bwe uko buri ko burambera.
reka rero nayo murakoze. Sara ntiyipfuza. Mm, Ah, ati nayo Sara mm, eh, ntiyifuza gutaha. nayo nayo Sara igisigaye nubwo wewe muyagaje ndazi kaza kukurondera kuko yambariye ko twari twavuganye ndazi nubwo akurondera warifuza ko rwandanya ibikorwa ariko mu gihe nabuja ko yabonye nabuja asa nk'uko mengo nabona ko mengo namwiyumvamo bapfuma muronderera iyindi nzu amamuzanira uwo wundi yifuza uwe batamuzaniye kuko we yurumva ko yashaka umumizirima umuyisilamu umuzanira uwo muyisilamu hama nawe bamuhindura iyindi nzu Icyo deje nawe agaca kirumvikana. amubwira ngo ajya nyine Icyo nticyumvikana, ibyo ntibibaho. None aca amufosa kuhaguma kandi wumva nabuja ntamukunda, bariko baramutoteza kandi ntanze arahindura. Iki cyo kirumvikana, abwirizwa kumuhindurira inzu. Niko n'amategeko yabo nyene bishiriyeho avuga. Ariko jewe ibi kandi nibaza ko jewe reka tuko turivuganira nawe n'aya majwi uriko urarungika reka aramushikira, reka je twivuganire ivyo kumuhindura inzu vyovyo birakunda kuko hari ikibazo nk'ico cyumvikana impungenge ku mukozi, baramuhindurira inzu. Batamuhinduriye bahisemo kumuritika atahe, mugabo urumva ko ashaka gukora. Nakubwiye ko yari yambwiye yuko uyu akorera kuri ofisi mu Carama, ngira ni umukozi wo ku Carama nyene akora umukozi wo muri mu Carama. Twama tuvugana, yambwiye yuko Sara adashaka gukora. Urumva ko mwe muvuze atashaka gukora, rero ahubwo bamuhindurira inzu. Ibindi byose burya ntibyumvikana, birumvikana mugo ni byinshi, ariko iby'ingenzi ni ibyo. yego Saba rero reka ngeze reka icyatumye rero amubwira uko icyatumye amubwira ko adashaka gukora nuko abona ubuzima bw'uko nyamumabuja ngo yamufashe ubisanzwe Sara arakubwira ati yebuja n'umuntu mwiza ariko ntanginga afata nabuja rero numva aramufumva ukuntu amufashe mutama none ndazi nawe mwarayaze yoba yarabikubwiye uko bimeze rero agaca avuga ati aho uko je yonyicira muri iyo nzu yiwe cura ntibamhindure bashira amuzaniro uwo wundi yumva yifuza kuko urumva ko bigaragara ko banamushize ku muntu atari we yashaka urumva bamuhaye uwo nabuja bamuhaye urumva si we yarondera ntiyarondera Sara uwo yarondera ifoto yari yarasabye yari y'umumizirino aca mu muke urumva agaca avuga ati none jewe rero mubwire reka mfate nabi ikiburanyo gice nabi nuko bamuhaye atari yashatse rero mubwire rero bimaze kumera nibapfume bamwindurira iyindi nzu jewe hama bamuronderere uwo mumizirino kuko jewe ejo ndashobora gupfa nkapfira mu nzu n'umuryango kiwe n'abantu ntibamenye iyo napfiriye. Ico kirumvikana. Ico rero asaba aricyo cyatumye rero deje aca avuga ngo Sara ngo yisabiye ngo gutaha. Sara ntiyasabye gutaha nuko abona ko ubuzima bwiwe buriko burahohoterwa kandi nica bikarababwira bari ariko arabibabwira ntihagire na kimwe bakamubwira ngo amaraporo twayatanze ngo twayatanze akavuga ati wewe niwe serega wa byose. Iki kirakemuka Mutama, reka tureke kwigwa turambira abantu, iki kiraza gukemuka. Murakoze. Sawa muragize neza. Murakoze kandi ku mwanya muduhaye. Yego umwami abahezagire kandi arushijeho kubongera imbaraga n'ubushobozi bwo kugira ngo n'ibikorwa byiza kugira ngo mwame mubaho muri ijisho rya bene gihugu. Nizere yuko atakindi ufise wongera ko kubyo tuganiriye kuvigenda bwiye ko ntagiye gufata amajwi ndamuronkiye amaudio angana n'iminota nk'itandatu hafi indwi. Ivyo tuganiriye bigufi byumvikana yuko ubutumwa mutanga butandukanye n'ivyo yari yambwiye. Reka duce twumviriza rero igisubizo aza kuzana uyu umwe mu bakora muri kino kigo mu Carama, hanyuma bisigaye mugira ibihe byiza. Ego we mubwira ati Sara mu gihe afashwe nabi ni mu muhindurira inzu hama nawe uwo wundi nawe umuzana kugira amashaka uwumvirize amajambo n'abaca kwishura ni rega ahubwo nageze igihe mbona ko Sara mengo yaragurishijwe nabo badeje ariko gusa twe ntitwaba ibintu tumenye mu bisanzwe rero umuntu iyo yitaciye gamutama nuko abona burya noza n'umugore tukabana neza nyifuza kumwirukana kimwe nyifuza ko noba ku mugabo wanje amfashe neza
ivyo yego sawa kandi umwami abayezagire murakoze. Yego murakoze. Ambwiye ngo kuri seve yiwe ngo ntihanditse ko ari umuyisilamu. Yego mu bisanzwe kuko urabona bo ariko barabandika hariya wewe wari ukuntu bandika imyidondoro bakavuga ati jewe bakakubaza usenga kuko yari asanzwe asenga muri Methodiste Libre ubundi rero kuvuga ko kuyandikisha muri Islam udasenga usanzwe usengayo wewe yandikisha ati genda umukiristo kandi nawe Sara yaravuze ati jewe iyo bareka kuko hari abagiye benshi bagenda ku mazina yuko ari abakristo cyo nanjye nari gutogwa n'uwemera ko ndumukristo none bobo banjyana ku izina ry'umuyisilamu kandi je nari umukristo je bigaragara ko aricyo bituma ariko aramfata uko ashaka kasaba rero none habuze iki kugira ngo deje nagize ndamubwira cyamara ngo je nta nimero za shebuja afise ngo kibure za inabuja afise ntaca ndamubaza ati none Sara hamwe yobwira ingorane wumva twobimenya gute kire twobimenya ko bigirwa nande mu gihe telefone yiwe itoba ikibandanya igipasi kari wo wategerezwa kuba umenya uburyo bushobora kuvugana na shebuja hagera kumuhemba urabona ko ejo bundi byagoranye ukarinda kuza kuburana kuri office induru zikavuga wewe muri ujya mwanya ufise nimero za shebuja uwategerezwa kuvugana na shebuja uburyo Sara ategerezwa gufatwa n'uburyo ategerezwa guhembwa none mu gihe udafise izo nimero zo bigaragare ko wamuhaye uwo utari yabuzeni utari yamubuto utamushe utariwe nicyo gituma rero banyakubaho jewe nakavuga ati ni ukuri muraba uburyo nukuba Imana yaguturanije bagukura mu bandi kugira ngo witangira abenegihugu umusabire n'ukuri bamuronderere yindi na musaza w'uyo mumama arinze amukura akamujyana kwa nyina so ko yabonye ko Sara abangamiye cyose abantu kuri nico kandi umwami abanezagirire mushishikare mururane mu kuba byanyu Imana yabayezagirije kugira ngo mukore umwami abahezagirire. Murakoze, reka twumvirize audio ariko ararungika ikivuga ariko arafata ndabwiye ati ngo mu gusaba ko yohindurirwa inzu hanyuma aravuga ati ikibazo cyo Islam ace yishura yuko ngo seve yiwe yanditse ko ari umukristo. Ati rero ntiyumva ukuntu byo byarateje uruhagarara. Aha ni mu audio narungitse yumvirije igisigaye nawe ariko arafata ijwi arirungika ndashaka nce ndarikina twumva icyo bivuze ko nibaza ko ari ibyo. Turabe numva ibyo karavuga icyo bivuze ko kuko iki kibazo nticyari gikwiye gushika ngaha, cyari ikibazo coroshe cyane nimba yemera gukora hanyuma akaba yorohewe cabandanya akazi kuko ivyo gutaha byo nakubwiye na jewe ko nanje ntaba ndabishigikiye ibyo gutaha kiretse nyine iyo byanse gose. Kiretse iyo byanse gose niho umuntu ashigikira ko umuntu yotahukanwa mugabo mu gihe umuntu agifise imbaraga agifise inguvu zo gukora nta mpamvu yuko ataha kubera gutaha birazimvye. Reka twumve ariko arafata audio ni ndende niyakwishuye ku byo yumvise turiko turavugana ndibaza hanyuma twumve icyo bivuze ko uri ku murongo rero guma ku murongo ntugende isaha yose urayikoreye isaha yose urayitwaye ntabyo ubona. nayibonye papa nayibonye iminota 51 yose niyo tugezeko kandi ni umwanya munini cyane kubera ko naje heje namanje ko uri ku murongo urumva ko dukoze nk'iminota 40 turiko turaganira. Reka twumve audio yiwe no baraca afata audio abwira icyo avuze ku bijanye n'ibi hanyuma twuje burya turavana umenye inyisho yishuye kuri iyo audio.
audio yiwe ntirashika. Nani ndakubwira umva ko aka kazi dukora karagoye. Rero kuba mwumva amajambo hanyuma mugaca mubifatira hejuru. Ubwa mbere bakubwiye ko agwaye cyane, n'irya video mwarumvise muvuga ko agwaye cyane, ariko umva amajambo akubwire ko ni ibintu yigirishije kubera iki, kubera atahe visa bava ngaha bafise si visa za office, ni visa z'umubosi yanditse kuri uwo mubosi nyene. Rero umubosi aragukenera gushaka, umubosi atagushaka agutora kuri office, niwe nyene agutora kuri office. Kubera iki bagutora kuri office? Afise ikintu citwa kafara, afise garantie ya 90 jours y'umukozi, afise garantie ya 90 jours y'umukozi ya ese. Umukozi abona ko atamushaka aramusubiza kuri office kugira hanyuma bakamusubiza i Burundi bakamuhunda umukozi mushasha. Mugabo ankake bataramusubiza kuri office, seke umukoresha aramushaka. We ico Sara yokora ico zo kuvuga ngo idini ngo bavuga ko ni umwisilamu, ngo yasavye umwisilamu na Sara atari umwisilamu, sivyo. Arafise CV yiwe yanditse ko gute, reka ndayikurungikira CV yiwe yanditse ko atari umwisilamu uko CV yanditse. Ivyo navyo baguma bavuga. Jeco namubwiye uyo mugabo wiwe amwimwa amatu, urabe ko adakora. Ategerezwa gukora. Ivyo byose bavuga ngo aragwaye, ntabwo agwaye, arakomeye. Sinabikubwiye nyene bimeze. Bose aragiye ahantu haba arakomeye, nagwaye, ahubwo yarashaka gutaha gusa. Umva ijambo ry'umugabo w'ingene avuze, icyamuzanye hariya turakizi mu gukora. Rero aho gutaha ofuma akore. Rero akore, kumubwira gerageze akore. None umugozi kukangamira n'ibintu bitowe, nta mukoresha ndakangamira umufasha wiwe, ateza kumukangamira kubera ibintu vyo bigende neza. No. Ishura rero kuri audio y'umushinga ntahe arungitse. Nayumvise none kavuga ngo nagize, none barinze bamukura aho yarari kwa Inabuja, bamukuyeyo ari uko amahoro ahari, kibure yuko atamahoro ahari. Aho nyine nk'ubu nuwo mubaza aho Sara ari, nta naho yona kubwira ko atari nkaho bimwariye, nta naho yomenye. Ngira ngo yibaza ko ngira ngo rega nk'ubona mubaza ati none Sara warihe, none ubu Sara arazi yuko urya munsi wewe muvugana na Sara, arazi ko Sara baraye bamukuye hajya bakamujana kwa nyina ujya atwara ijya office ari yari atakiri kujana bujari yari mama batari yari. Je yaranyandikiye ko amwimuye, twaravuganye n'umubose wiwe. None ngivyo byose arabizi, nta vyazi. Rero uyu urumva avuga ngo agume akora hajya, ariko iki kibazo nibaza ko kitokemukira ngaha kuko umwanya wa muremure. Reka je ndakomeza kuvugana n'uyu muntu, sivyo? Iki kibazo nico kemukira ngaha, ariko ko amaze kwemera Sara, ko amaze kwemera gukora, nibaza yuko hani uvuze ko atigeze byanka, ari uko gusa inzu yarabangamiwemwo. Ariko nanje reka nibarize uyu mukozi w'ijya office hajya, reka ndamubaze iki gikurikira. Rindira ndamubariza ikintu kwanza. Reka ibyo nabaza ndaza kubimwibariza inbox, reka tubireke gusa. Nanga ko ndakumvisha amajambo makeya icyo avuga kuri Sara, icyo avuga. Ibisigaye turaza kubihereza inbox n'uyu nyene, nta kibazo. Murakoze, reka ndagusezere kandi. Murakoze cyane. Urugamba ntigoroshe, ariko tuzarutsinda.